washimye ukugumira uhandi bae oya nundekure. I don't wanna break your heart cause I feel like I can't live without gumira uhandi bae oya nundekure. Nsanzwe nkunda kumviriza indirimbo z'abazungu mbere n'abarundi benshi usanga bazi gukompoza nka MB Data canke WJ hari ukuntu genre bazi canke Estanish bazi gukompoza ikintu kimwe genre sinzi nkizenye kiribwiki kivuge force mu bintu bya amour ego ko usanga rero uri kurinjira muri mwe niko bivuga. Salut la famille Ndaha TV ndonge kora mutubwira kandi kuri micro ni Ange Neri yakimara nkuko mubibona. Reka ndagusabe wamaze kugira subscribe nibagire like nyuma y'ikiganiro zo kugira commentaire nkuko bisanzwe nkuko wama wabikoze. Wewe uri kuraba ikiganiro naho utarakora subscribe gira kubikora uce ugira nakabuto ka notification kugira ngo ibintu bigume bigenda neza. Uno musi rero intumbero ni yayindi ni zamano nyene tuguma tubazanira kugira ngo zishike kure ndetse namwe bwenyene mumenye abana b'igihugu impano bafise. Mfise umutumire novuga aje ku nguvu zidasanzwe. Reka ndabwakire abaramutse cyane anabibwire ndabizi ko mumaze kumumenyera no kumumenya kugira ngo ababwire byinshi bitandukanye turakwakiriye cyane. Murakoze cyane ni neza Lanthy ariko muri carrière kanita Lanthy Butterfly. Habanda baramukije abakunze Ndaha TV ego ngira ukibivuga baca bakwibuka uko umaze imisi mbe bavuga ngo kwatwika ndago hari ijambo rimaze imisi bivuga kwatwika kuri nawe watwize tuzavure ntavyo narinze some blague afite ijwi ryiza ndivugiye kuko namwe murabyumva reka ndamusabe ababwira uwari yabivuze izina mbwa ababwira icari kuba namurondeye tukaba twicaranye ababwira uwari. Lanthy Butterfly ni umuririmvyi muri Mirire Markerz Gang ni gang ikorera mu Kamenge tukaba dufise umu director umu producer n'abaririmbyi batatu n'umu manager n'umu designer. Tukiri ngaho nyene akivuga ko ari umuririmvyi inyuma yuko ndamubaza ibindi bibazo bigiye bitandukanye ndamusabe atugirire akantu gato yikore mu gahogo twumve umuririmvyi wariwe. I don't deserve you nubwo nje washimye ukugumira uhandi bae oya nundekure. I don't wanna break your heart cause I feel like I can't live without gumira uhandi bae oya nundekure. Wow, nene uvumenga ubanda. Irevre ndamaze kuyumva iyo ndirimbo mugabo nene uvumenga ubanda kubera ko ifise akanovera kadasanzwe ifise amajambo ateye ubwoba. Nk'abantu abarundi ntituri benshi naje novuga ko ntakizi neza cyane icongereza hakaba harimo icongereza cyane. Ayo majambo y'icongereza asigura iki mu Kirundi? I know I don't deserve you ni je sais que je te mérite pas. Genre ndazi yuko ntakumerita nubwo je wanshimye ko hama I don't wanna break your heart ni sinzo genre comment dire sinzo gukomeretsa sinzo babaza umutima wawe kuko ndumva yuko ntubaho nta ufise ego. Okay, ikintu cyambere nashaka ko tuvugana Lanthy namurondeye ku bintu intumbero ni yimwe ni carrière yiwe ariko ngerageje kumviriza indirimbo yiwe tuza kuvugana ku majambo novuga ku bintu bibiri. Arimba indirimbo y'urukundo indirimbo yaririmbye indirimbo y'urukundo nkende ko kuvugana ku bintu by'urukundo twage tuganire no kuri carrière yawe urabikunda? Nta kibazo. Lanthy ari mu rukundo? Oya. Uri sure? Yeah, ego ndabizi. Abasore uko baradukurikirana muramwumva ntago arimo afite imitoma rero ikintu cyambere cyatumye mvuga ati reka ndamaze ivyo bintu n'abakobwa bake baririmba ibintu nk'ivyo ngo bibe bipika neza mu matwi ndakubaza niwe yandikira indirimbo? Ego Donation Legend yandikira. Ayo mitoma yose iri mu mutwe wawe? Kubera urumva fait peut-être yuko ico gihe nandikiye ndirimbo nari muri couple urumva mugubu uye bikaba byarahindutse. Ikibazo cangira none gute ushobora kufise kwiyandikira indirimbo nk'iyo donc imitoma nk'iyo naje no vumenga no sinzira mugahita mukavana umuntu bigenda gute?
impamvu ni nyinshi impamvu ni nyinshi gusa urumva amahorasiyo abo sinkunda kubivuga cyane ego niyo jewe numva kubw'iwanje umenga ntiwonshika kuko nubwo nobura ivyo ndakubwira woguma wabibwiye Lanthy vyoshika akibwirira umusore ko amukunda kubera ko ayo majambo ufise ivyo vyumviro se vyo kuririmba indirimbo nk'izo nibaze ko kitoba n'intambamye kubivuga oya de nature ya ivyo ntashobora gusa nsanzwe nkunda kumviriza indirimbo z'abazungu mbere n'abarundi benshi usanga bazi gukompoza nka MB Data canke WJ hari ukuntu genre bazi canke Estanish bazi gukompoza ikintu kimwe genre sinzi nk'ivyo nyene kiribwi iki kivuge force mu bintu vya amour ego ko usanga rero uri kurinjira muri mwe niko bivuga muri mwe muri rukundo atari mwe muyera cyangwa mwe wa mutima mwerana also intumbero rero nashatse kumubaza sinashatse kumwinjira cyane mugakora gato tuvugane ku buzima bwiwe ko antake ari umujene akaba ari ibintu nk'ivyo je nigiriye amadida rero kumubaza reka twenda muri carrière yiwe ndamubaze Lanthy yatanguye umuziki ryari vyagenze gute wabimwinjijemo canke ni inspiration yiwe natanguye kuririmba muri 8e c'était en 2016 none nagiye kumenya ko mfise impano hama mbwa sinashotse ndabijamwo cyane yaha naririmba mu club kw'ishure bisanzwe twumvise nta bintu birebire vraiment nagira ego hama ibyo kuririmba nabitanguye ibyo kuririmba ntuze mu magroupe canke ndabitanguye ubu na Mirire Markerz itanguye vuba cyane ego gute mwahuye na Mirire Markerz mugihe tuzi ko hani Bujumbura dufatire Bujumbura ntuvuge no hagati mu ntara z'igihugu hari amagang menshi sanzo ashigikira abaririmvyi ico gihe Mirire Markerz yaheruka kubura umwana w'umwigeme bon ntiyamubuze komite gusa urumva amasezerano yarafitaniye yari yaheze urumva hama baratandukanye hama rero muri ico gihe bariko barondera umwana w'umukobwa aririmba hama rero ndabigwiga n'umwana twigana yarasanzwe azi ko ndirimba arabimbwiye yuko Mirire Markerz iri kirarondera umwana w'umukobwa aririmba hama carantwarayo turavugana turumvikana dusanzwe tuzi yuko ibintu byinshi bitandukanye yo kwarondera ivy'umwana w'umukobwa akora so tukuririmba so nimba ari biki nibiki bavuga ngo umwana w'umukobwa mwiza wewe bakurondera bavuga gute sinzi vraiment umwana w'umukobwa aririmba vraiment ibyo ntavyo nzi bigeze bakubwira peut-être que oye ndonde yabimpishije uwo pito yabimpishije mugaje wange yuko arondera umwana w'umukobwa aririmba kubera n'uwarahavuye ari umukobwa kuririmba ni umwuga tuvuga udasanzwe kandi akenshi presque novuga gute abanyagihugu benshi niko novuga cyane abenegihugu sinzi kubitandukanye barababarira basanzwe babona yuko umenga kuririmba no gutumuco surtout ugiye kuririmba indirimbo z'urukundo umenga uramenje umenga urataye umuco umenga uri wa muntu nyene dumwe bahevye wewe vyagenze gute kugira wumvire kuririmba indirimbo z'urukundo wewe wavyumviriye gute novuga yuko c'est vrai mu Burundi c'est comme ça umwana w'umukobwa atanguye kuririmba indirimbo nk'izo oye wabona umengo acitse imaraya tukivuge directement acitse imaraya agiye gukora ubusutwa ibintu nk'ivyo mugabo je nawe ati diza norengera ibintu abantu bavuga cyane byumvira ko dans mon avenir ntibarimwe mwiterambere ryanje ntibarimwe bashobora kuba ariko barambuza iryo terambere niyo namara kumera nabi imbere ntaco bazomfasha ego rero je naciye nshima kuba genre ico shaka je ego kuba ico ushaka ni kuvuga umuririmvyi hari abantu benshi baja mu bintu bitandukanye surtout nk'ibi bintu vyo novuga utugenegene vyo kuririmba vy'umenyesha makuru kandi ishiremwo bavuga ngo babigiyemo anatanda ko baronka ibindi bintu bakora uramaze kubona ko abantu benshi bavuga tuvuga ngo ko mfite akazi mfise nk'abafise ijwi ryo kuririmba reka ndirimbe canke nje kuri micro ibikini bikintu nk'ivyo babigiyemo kubera ubikunda kubera arakazi ubye ari kubera ko atakindi kintu ufite navuga ikintu gikunda uragikorera
kandi ikindi naco je nsanzwe nkunda kuririmba cyane donc nakone n'akazi mu bundi buzi bwinshi nshaka kandi ni nkuko novuga ko ariko kari principal ku bintu byose ndoba nshaka gukora muri avenir ego. Turagiye muri famille bamenye yuko ugiye kuririmba ugiye kugaragara mu maklipe bambaye kwa kugiye tubona kumbure wewe biracari ku ndirimbo ya mbere ariko nibaze yuko muzikurikira canke ibindi bikorwa bikurikira uzofata nk'abandi bose dusaye tubona iki bavyakiriye gute. Abavyeyi novuga yuko ufite bavyakiriye neza kuko urumva je ndi direct sana ndi direct ndo umuntu nakimubwiye byanava canke naho ndakimuhishije azobabara niyo nakimuhisha bon niyo plutôt yakimenya nta kimubwiye rero je naje préférer yuko ndayikubwira byanava kugira ntuzoje gutangara inyuma rero abavyeyi banje narabibabwiye ndagira ati yishwanje nayikite ego kandi muyakira uko nyene kurumva c'est ma vie c'est mon destin. Canke n'imbere yaho bari basanzwe babona uko ha muvyeyi ubwira ikintu ukavuga urya n'umundi nsanzwe ndabibona wari wavyerekanye kera kuririmba. Bari babizi ko ndirimba gusa ni bya bindi umuvyeyi adashobora kuvyemera ko surtout abana b'abakobwa iyo umaze kwinjira muri carrière nk'iyo ukabona amahera ukabona iki ibintu byo kwiga ntibisubira rero j'étais en 8e avuga ati uyu muntu niyo twamureka kazoba kabaye anzoca yahewe ati rero wewe banzoheza amashure yawe hamugira ibyo ushaka ego. Wow, hano bari sawa vraiment sawa kuko si benshi abavyeyi bavyakira neza abenshi babikunda biragoye kuvyakira c'est vrai byarabagoye cyane mugurumva barabaye obligé kumva ntibashobora kunyugarana ego donc zerekeye abandi bantu abagenzi dufate nk'abagenzi bakubwira ugiye muri game toroshe abantu benshi bakoze kuvuga ko itoroshe irimo ingane zitandukanye uzokuramwo ibi na biriya nibiki vyagenze gute wewe ntababikubwiye. Abagenzi abagenzi banje bose bari basanzwe bazi ko ndirimba kandi barabishigikira cyane donc nta convenient y'abagenzi nigeze ngira peut-être ababanye muga cyane just nibaza ku bintu abantu bavuga ko maze kwibaza ku bintu abantu bavuga cantinya numva maze gutinya nta kintu cyagubye. Ariko basi woba warahanuje urahanuza bien sûr ko guhanuza urazi n'ibintu vy'akamaro hari umuririmbyi waregereye donc novuga umuntu amenyereye ibi bintu vyanyu kugira ngo hanure ingene ushaka kuvyitwaramo. Ego my manager naramwegereye ndamubaza naregereye aussi Urban Lux ego bon naregereye abantu batari bake ko ndababaza barambwira ingene premièrement ku mwana w'umukobwa icarrière ingene imeze kandi naronse impanuro nyinshi nkwiye kuri manager kuko urumva ufite nawe nyene amazemwo igihe kinini muri ibi donc arabifisemwo ntoze notion ego. Kubisanzwe guhanuza manager wawe comme si yakugida mwari kumwe byari byoroshe cyane. Turagiye ku munsi indirimbo yawe ugiye ahabona abantu benshi barakumvise koko uwuri bayakiriye gute indirimbo yawe bayakiriye ko washaka ko ari wifuza cyane. Ego bro ko byifuza nyene byaranandenzeho faith kuko urumva navyo nari niteze baranyeretse urukundo rudasanzwe kandi abashimira gose bamenye ko ndabakunda cyane. Kundi ko naho iyo umuntu amaze gushira hanze indirimbo abantu bacavuga kumbe hari na emission naravye ryari yo kuri televiziyo iraho ntashimye kuvuga abakobwa babiri bakoze mu journaliste ni n'abagenzi banje mugabo ntaco no kuri Rwanda bavuga ko birebire bavuga bati hariho abantu bashaka kuba bamaze kubona ko ugiye muri ibi bagaca bibaza ko agiye muri ibi nibi yovyemera hari abantu bamaze kukwereka peut-être ivyumviro bitajanye n'ivyiwawe kubera ko abana bamaze kuja muri game y'umuziki bavuga ati Lanthy nibisanzwe nibi mukabona ko bariko bakujana mu buzima wonyene udashobora kujamo. Iyo ntuze sindayigera ko iyo stade sindayigera ko bro aracyari kare muri baza ko bishoboka ntavyo ndamenya bishitse byitwara nk'ugute bishitse nibaza yuko
aya sinoca mpfa gukorera ku byo bavuze aya umuntu yaremanye ubwenge donc urakoresha logique karaka ivyo ariko arakubwira bikenewe by'ukuri canke ndashaka kukugirira nabi kuko hari abantu akoreka ko ari umujama canke akoreka yuko ivyo ariko aragira ariko urukundo ariko agasanga inyuma ni dans son intérêt wewe ukacugwa donc wapi hari ikindi kintu dukunda kubona ku bastar umuntu uraheruka ari umuntu wamenga araciye bugufi kubera ko akiri novuga gute akiri hasi muri carrière muga amare gushika hejuru ucu usanga ariko aravuga hari ahantu atokwicara hari ahantu atogendera bijya bintu ni kubera iki mubigira kubera wowe urumva ko muri wowe bigira biravana n'ahantu hariho n'igituma n'igituma je sinoreka kucara ahantu ngo ni kubera ngo ndi umustar ya noreka kucara ahantu kubera hari igituma ntahicara genre muga urumva sinovuga ngo ndike kwicara zonkareka kuja nko mu rubanza rw'umukuza ngo kubera ndi umustar usanga nyine ukuravuga ngo hajye ushaka petite dufate nk'aha turi ukavuga hasi ushaka kwicara kubera ndi umustar kunuko turabizi hari abama babitubwiye ukavuga ngo yango je haya sindahaja cengo ngo sanga muhira ngo urumva ngo kuja mwibara je sindabikunda ngo sohoka gake bijya bintu ya ntaragira nawe ko ngivyo bintu uravyumva birashobora gushika ukabigira birashobora gushika havuye haba hariho impamvu ego hariho impamvu avuye ubustar nayindi bastar baragara umuze muratugara ko mubizi ko si twese kandi wanaje navyo ngira urabibona navyo nshobora bro bon reka rero tukwifuriza amahirwe menshi dasanzwe ku ndirimbo yawe ndetse no kuzikurikirana baza ko zizobandanya uzogumuririmba muri rya novuga ngo indirimbo z'urukundo canke nibindi byose utegereza ico nkundira sekira nuko bitabujijwe kuririmbira Imana ego donc hazogera igihe ncishamo gospel ya gusa style azoba ari imwe n'urukundo nyene style y'urukundo nyene harimo n'ibindi gusa nyene zizoba zivanze uri mushasha mu muziki niyihe kolabo wumva ko mu buzima uyirose uzobona kugeze ku cyo wonyene wipfuza oya ico ni kwanza kucimbira ko abantu benshi cyane benshi gose oya mugabo ko biriko se ntiyabuze umuntu nkuvuga uti uyu vraiment dukoranye ubu no bambone ko ngeze handi handi shahara abantu benshi vraiment abantu benshi numva kandi no banteranije donc sije sinabivuga gusa bamenye yuko ni presque bose ego okay reka basi ndakubaze umu artiste umukobwa uzinga mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubona ko aririmba donc ageze ku ntambwe wenyene ubona canke abikora uko wenyene uvyipfuza dimo wigira ko ibintu bitandukanye ninde mu Burundi Estanish je crois Estanish abigira neza vraiment c'est n'ijwi gito urabaze ko bimubwira none oya sinzabimubwira muga peut-être un jour Ito imubwire kuko ni byiza ko abo dufana tubibabwira nkaje ndagufana abandi bose baragufana bose nabo baguma babikubwira ndabizi ama commentaire arabikwereka reka rero ndagushimire cyane sindakwicisha amajambo ndagushimire cyane ku ndirimbo yawe waduhaye kudusubiza mu rukundo kudushira mu rukundo tukwifuriza kubandanya utera imbere no mu zindi zose utibagira izindi ntumbero kuko abazibagira izindi ntumbero bakaja mu bindi bintu bitandukanye kavuga ati komba yo mustar n'ibindi byose birashoboka ugasanga uri kure no ku bantu batandukanye reka ndagushimire cyane rero ndagutera intege courage urashoboye ndaragusaba no hanyuma kugira ngo umunsi twasiye guhamagara uzotwitabe ego ndabashimiye cyane kubona mwanyizeye ndashimiye cyane abajournaliste bose ku rukundo bariko baranyereka surtout abafans banje bose ndabashimiye gose bariko baranyereka urukundo rudasanzwe donc sinoreka kubashimira hama kuri ico coko tuzobita turaha kweri turi ngaho ku bwanyu ego reka ndabasabe mushigikire no mwigeme wacu ababwire ntuzenye yiwe aho mushaka gukurikirana ibikorwa vyiwe kugira mukomeze mushishikara kugira partage y'indirimbo yiwe mumushigikiye natwe nyene mudushigikire komisi ibintu biryoha imbuga nkoresha hariyo YouTube hariyo Instagram hose ni Lanthy butterfly
na Facebook kuri page ya Facebook ni Lanthy butterfly nyene yeah. Bakunzi ba Ndaha TV ndabakengurukiye cyane mu vyimva mutima nkuko mubibona yari Ange Yakimana kuri miko reka ndabibutse abantu bose mwa baravye ikiganiro ari bwa mbere mwa mutibutse kugira subscribe bikore kugira ngo mubikorere n'umwigeme wacu twese dutera imbere dushike ku yindi ntambwe muri commentaire wandikemwo ico wowe nyene wumva wipfuza icakuryoheye ico kongerwamwo nikitagushimishije cyo tukivuge hamugire partage hamugire like byose turabikeneye ku bwacu reka rero ndabashimire cyane ndabasezera ndabipfuriza ibihe byiza tuzosubira merci beaucoup merci na bye bye